Hallelujah. Hallelujah. Yes. Baduhereze Yesaya gice ca 46 umurongo wa 10. Ndashaka kubwira yuko ubuzima bwawe. Hallelujah. Ngoma nje muri introduction ndaza kudevelopa hanyuma. Introduction wanje ndashaka kukubwira yuko ubuzima bwawe ni filme yaheze gukina. Sinze ko wavyumvise. Ubuzima bwawe ni filme yahejeje gukinwa. Nta bindi bishasha nta creativity bizogusaba. Twega dukorera muri domaine ya design na marketing ari ibintu bakunze kuvuga ico kibazo ngo ba creative cyane. Mu bintu by'Imana nta creativity hari. Mu bintu by'Imana byarapanzwe n'imbere y'ukubaho. Rero filme yawe yahejeje gukinwa. Ndashaka kuzanira ijambo ry'ihumure, humura. Filme yawe yaramaze guhera, ubuzima bwawe bwaramaze gukina, vyaraheze tugiye kubibona, vyaraheze. Rero ndashaka uwo mutima utangure kugira mu buzima bwawe, iyo mindset utangure kuyumva. Murazi ijambo ry'Imana riravuga ngo ayez le renouvellement de l'intelligence, mugira ivyumviro vyanyu bihindutse. Repentance mu kigiriki isigura metanoia ni changement de mentalité. Hallelujah. Ni guhindurirwa ivyiyumviro. Murazi yuko hari ibintu Imana idashobora gukora mu buzima bwawe mu gihe ugifise vya vyiyumviro nyene. Urugezi Imana ikorera mu buzima bwacu n'urugezi ivyiyumviro vyacu byamaze guhindurirwa. Sinze ko mwanyumvise. Urugezo ivyumviro vyawe byamaze gushikamwe mu guhindurwa na mpwemu yera. Nigo rugezi Imana ishobora gukoreramo. Kuko iyihenze ikarurenga ushobora kublasphema ukayita Satani. Nico gituma vyashitse ahantu Petero abona mu nzozi yerekwa ibintu vy'amabanga vy'Imana hamatangura kuvyanka mu nzozi kubera iki hari ahantu ivyumviro vyiwe bitari bwashike. Ministere yiwe yari gushobora kuexpandinga, yari gushobora gukwira hose, igakora no ku mahanga yose, igakora no ku bundi bwoko, ariko kubera ivyumviro vyiwe ahantu bitari bwashike. Ministere yo ku mahanga Imana itora Paulo abari we ashobora kuyibandanya. Pierre canke Petero akorera mu Bayuda kubera iki ivyumviro. Yesu ashimwe cyane. Rero cyo gituma natanguye vuga ni introduction yanje, shaka yuko utangura gushira mu vyumviro vyawe no mu mutima wawe yuko ubuzima bwawe uri kuraba hano kwisi bwamaze kurangira. Imana yaramaze kubishikana vyose, Imana yaramaze kubikora vyose. Badusome muri Yesaya gice ca 46 umurongo wa 10 turabe. Mpera kwitanguriro nkavuga ivyiherezo, ngahera no mu bihe vya kera nkavuga ibitaraba. Nkavuga nti imigabo yanje izohama kandi ivyo nzogomba vyose nzobishitsa. Cyo nzavuga ngo declaring the end from the beginning, and from ancient times things that are not yet done. Hallelujah. Imana ivuze gute? Ivuze ngo mpera kwitanguriro nkavuga ivyiherezo. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Murazi ico bisigura? Ofete kugira ngo Imana ikubwire ikintu cyaco cyose, ibanza kwanza ikagenda ikagikora, imaze kukirangiza igaciza ikakikubwira. Ofete ibanza kwanza gushika muri dans la finalité y'ivyo bintu, ikabanza kwanza ikabitegura vyose ikabirangiza. Imaze kubirangiza igaciza ikakubwira ati mwana wanje ngibi nibi. Amasezerano Imana yaguhaye mu buzima bwawe ni igicapo c'ivyo yamaze guheza gukora. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cyose Imana yavuze ku buzima bwawe yaramaze kukirangiza. Ijambo ry'Imana yavuze ngo avuga ivyiherezo kwitanguriro. Uko ni ko Imana wizera imeze. Nico gituma idasa n'izindi Imana. Barabivuga muri iyi passage kugira ngo ntibazonyitiranye jewe jenyene. Izindi Imana zodoshobora kugira amangetengereza atandukanye, ariko jewe jenyene Imana ishobora vyose. Ni jewe mvuga ivyiherezo nkabivugira kwitanguriro. Ni jewe ndabiheza hama nkabitanguza. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Yeremiya kugira ngo ntashobore kuba trouble kuko yamutoye ari umwana mutoye avuze ngo ukiri mu nda ya mama wawe nari naragutoranije. Muyi ni mvugo kumuvugishwa byari byamaze guhera vyose. Icyo nshaka ndiko ndaza kukumenyesha ubuzima naguteguriye kugira ngo bikunze unyemerere ndabugutwaremo. Ofite no munsi ni exam cyo gituma natangwe ndababaza match yejo.
abantu bose babonye match batabonye match yejo no munsi bagiye kwiraba bicaranye n'umuntu yayibonye barashobora gusimba umutima bagatangura gushwana igituma umushwere muri Barcelona yitwa ngo iki ntabonzi nabibagi Lev mbwira uworoshije izina Lamine Yamal arashobora kubona Yamal akubise umupira agahusha agatangura kubera ko umutipa ariko akinukugura hari ibintu bihora biba iyo umuntu ari hanze arabona ibintu yoshobora gukora ari indani ariko amaze gushika indani Haleluya. Rero umuntu atashoboye kuraba match yejo biroroshe cyane yuko atangura gushwaragira umutima usimvye ariko umuntu yamaze kwibona arazi yuko nubwo atatsinze ku munota kanaka hari igitsindo kiza kwinjira. Ofete niyo avantage mwe muyera arazi umukino w'ubuzima bwawe arazi iryari uzoduga arazi iryari byose bizokunda ariko kuwe utaraje mu vyumviro vyiwe imitima yacu irahagarara ntituzi yuko umukino wamaze kurangira byose yarabirangije ofete ni filme yaheze ariko umuproducteur wayo ni Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma cyamwe kivuga ngo mvuga ivyiherezo mwitanguriro filme narayihejeje rero ndaje kubera wewe ntiwari bwinjire mu gihe ofete uri muri eternite mu vyumviro vy'Imana muga igihe wari mu vyumviro vy'Imana yarazi neza kuzomuvugishwa yarazi neza kuzoba pastor yarazi neza kuzoba mu businessman kandi yarazi business uzojamo yarazi n'abantu bazoza bashaka kukugwanya yarazi n'imitego bazogutega kandi yarazi n'inyishu n'ibibazo byose uzocamo. Ivyo biri mu mutima w'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera. Murazi impamvu Paulo yashoboye kuramiriza akaguma ko makatsinzi. Haleluya. Harico yari yarabonye. Harico yari yarabonye. Ndakunda iri jambo zo komanda risubiramo. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 27. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 27. Twihute gatoya. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ati filme y'ubuzima bwawe yarahejeye gukinwa. Amusubirire mwongira ntaraba convaincre filme y'ubuzima bwawe yarahejeye gukinwa. Nusimba umutima filme y'ubuzima bwawe yarahejeje gukinwa. Ijya mitego yose bashobora kugutega reka umenye finalite y'Imana ku buzima bwawe kugira ngo umenye yuko niki icyari cyo cyose boshobora kugamiriza kugukorera kibi ku buzima bwawe nta na kimwe gishoboka. Nico gituma ijambo ry'Imana avuga ngo ikigwanishwa cyose cyacuriwe kugira ico kingize kibi ntigizoshobora guprospera. Kubera iki? Filme yanje yaramaze gukinwa. No, umugwanizi nashobora kwinjiza igitsindo nubwo acinjiza hari umuntu ategereza kugikuramo kubera finalite ya vyose ni igitsindo ciwanje gusa gitegerezwa gukonta. Haleluya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ukwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntiyatinya uburake bw'umwami kuko yashikamye nk'ahabona. Sinzi ko mwabonye ngaha yashikamye nk'ahabona icyo muno munsi ukabona ibitaboneka. Icyo muno munsi ukabona filme yawe yakinywe imeze neza ihera neza utarayibonesha amaso. Haleluya. No Mose ntiyahunze Farao uko nyene hari ikintu cyamungishije hari kibanze yaramaze kubona ngo yifuza cyane imibabaro ya Kristo kurusha ibihimbaro byo muri Egiputa. Kubera iki yashoboye guhitamo ivyo bintu kubera iki atashoboye gushaka gloire yo muri inosi benshi bari kubarirukira nuko yari yarabonye filme y'uko nihera. Mose yarabonye filme y'uko nihera kubwo kwizera. Nico tugiye kuvugana. Ndashaka tuze kuganira ibintu bitatu impamvu zitatu zituma Imana iducisha mu mibabaro ducamo muri inosi. Ini introduction nashaka kubashiriraho kugira ngo tugende buhoro buhoro. Tugende buhoro buhoro. Ndashaka kuva ngaha uno munsi ubaye undi muntu mushasha. Amarori ukoresha yahindutse. Murazi ubuzima bwacu buri dirige par rapport y'ukuntu tubona ibintu.
ibyo twumva n'ibyo tubonesha amaso nibyo bidirije ubuzima bwacu kandi nibyo bikondisiyona uko tubaho. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Impamvu Imana iducisha mu bigoye, navuze ko ari ibintu bitatu. Icambere ni ukwizera kwacu, kugira ngo iduze ukwizera kwacu. Abandika bandike. Icya kabiri ni kugira icyizere ku Mana. Hari ikintu umuvyeyi wacu apotre ariko aravuga, sinzi ko abantu bagitahuye. Biraryoshe gukunda Imana, ariko birarushirije cyane kuryoha gukundwa n'Imana. Reka mvuge kino kintu. Biraryoshe kwizera Imana, ariko birarushirije cyane gose kuryoha igihe Imana ikwizeye. No, turirigira hamwe ibikorwa bigaragaza umuntu yizewe n'Imana. Icambere kugira ngo kwizera kwacu gukomezwe. Icya kabiri kugira ngo Imana ikwizere. Icya gatatu kugira ngo ugire icyizere ku bantu. Ibyo byose birakurikirana, ndaza kubereka ukuntu bikurikirana. Ukwizera kwawe, icyizere ku Mana n'icyizere ku bantu. Haleluya. Kubera iki Imana iducisha mu bigoye? Kubera iki Imana yemera ugaca mu bintu bibabaje kandi ifise ubushobozi bwo korosha ubuzima bwawe? Abo twari turi kumwe kuwa mbere nashoboye gusigura bimwe mu bintu bituma duca mu bigoye bivanye naho akameremere kacu kavuye kuri Adamu. Muri wewe hariho nature zibiri. Umuntu wese yakijijwe afise nature zibiri. Hariho nature ya Adamu yakuye kuri Adamu bivanye nuko akiri mu mubiri. Hariho nature y'Imana bivanye nuko yavyawe ubwa kabiri n'Imana. Haleluya. Ariko ibyo sinza kubitebako. Uno munsi ndashaka mvuge ku kintu cyo kwizera, kuko ijambo ry'Imana bivuga ngo icyatumye abona itaboneka. Hari ibintu ukwizera konyene kuzoshobora kuguhereza mu buzima. Ukwizera ndakwita ko ari kuboko mu isi y'imwemu gushobora kuzana ivyasezeranywe kukabizana mu buzima bugaragara, mu buzima bwacu bwa misi yose. Haleluya. Ndasubiramwo, ukwizera n'ukuboko mu isi y'imwemu gushobora gutora ivy'Imana yavuze ku buzima bwawe kukabizana mu buzima bwawe bugaragara, kukabikura mu bitagaragara kukabishira mu bigaragara. Icya kabiri, ukwizera niyo maso y'imwemu ushobora kurabisha ibintu abandi batariko barabona, ariko wewe ukabibona, kuko ukwizera kwatumye wuguruka mu isi y'imwemu. Haleluya. Badusomere muri Yohana igice cya 6. Murazi intambuko ya mbere, turaza kuvuga intambuko zitatu nkuko nazivuze: ukwizera, icyizere ku Mana n'icyizere ku bantu. Intambuko ya mbere Imana ibishaka yuko mastering, intambuko ya mbere Imana ishaka yuko maîtriza, ugenda mukuzura neza, ni intambuko y'ukwizera. Nico kintu cya mbere Imana ibanza kugusaba, niyo condition ya mbere utegerezwa guhamplisa kugira ngo ushobore kubaho ubuzima bw'imwemu hano ku isi. Haleluya. Murazi impamvu dushobora gutandukana n'abandi, si uko tudasa mu buryo twambara. Twese twambara cyo kimwe, ariko hari ikintu kidutandukanya. Icyo kintu kidutandukanya cya mbere cyitwa ukwizera. Urugezo rwo kwizera mu buzima bwawe niko ruzokuduza rukagukura mu bandi, ukaba umuntu ari différent des autres, ukaba umuntu yitandukanije hamwe n'abandi. Yohana igice cya 6 umurongo wa 28. Yohana 6:28 aravuga ngo, baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana? Yesu nawe arabishura ati igikorwa cy'Imana ngiki nuko mwizera uwo yatumye. Yesu yaraje kugira deba hejuru, ariko arababwira iby'umutsima. 25 turabere 25 gatoya. Ndabereke histoire aho byari ko birava. Bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati mwigisha wa jino ryari, bari interese. Manuka. Yesu arabishura ati nukuri ndababwire,
ntimundondera kuko mwabonye ibimenyetso, ariko nuko mwariye kuri ya mitsima mugahaga. Haleluya. Ntimukorere ivyo kurya biyoka, nibiyoka. Ariko mukorere ivyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira, n'ivy'umwana w'umuntu azobaha, kuko ari w'Imana Data yashize kw'ikimenyetso. Aha rero Yesu yaratanguye kubazana mu bintu vy'imwemu, kuko bari mu mubiri, bariko bararondera imikate, bariko bararondera n'amabezwe atandukanye. Reka ndabibutse ikintu kimwe. Yesu yarigeze kugira seminari n'abigishwa biwe, bariko baramukurikira, arabona amasusi bafise mu buzima bwabo. Hama arababwira ikintu gikomeye cyane, arababwira ngo nimukiganyire ku kintu na kimwe cyo muri buno bugingo. Ariko ndagomba ndababwira ikintu gikomeye cyane kizotuma mushobora kuronka ivyo vyose mukeneye hano, ngo nimwitwareke ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi vyose muzobironka nk'inyongeza. Haleluya. Rero bano bantu arashaka kubasigura ico bisigura igikorwa c'Imana. Mbwirira mugenzi wawe ati igikorwa c'Imana. Mbega igikorwa c'Imana ni iki? Igikorwa c'Imana ni iyihe step ya mbere y'igikorwa c'Imana? Tumanuke. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa vy'Imana? Murazi mwishengero hari igihe tuba dushaka ibintu vyinshi cyane, amafilozofi menshi cyane, ariko nakunda ukuntu Yesu, amajambo ya Yesu yari amajambo yuzuyemo simplicite idasanzwe, ariko yuzuyemo kandi n'ubuzima budasanzwe. Vyari vyiyoroheje, ivya Yesu biriyoroheje cyane gose. Abago bari bashaka ibintu ababwira, peut-être imituragaro cyangwa ibindi bintu bishika kugira ngo bashobore kumva bariko barakora ibikorwa vy'Imana, bari mu gikorwa c'Imana. Haleluya. Umurongo ukurikira, Yesu narabishura ati igikorwa c'Imana ngiki, nuko mwizera uwo yatumye. Iyo niyo step ya mbere, nuko mwizera uwo yatumye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Nababwiye ukwizera mu buzima bwawe niko gushobora kugupozisiona mu kibanza mushobora guhuriramo n'Imana. Kubera iki? Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 bawutwereke, n'ijambo ry'Imana ryereka yuko kondisiyo ya mbere Imana isaba kugira ngo mushobore kunwana nuko wizera yuko ihari. Hariho access zimwe mu isi mudashobora kubona, hari ibikorwa vy'Imana udashobora kubona mu buzima bwawe bivanye n'urugezo rwo kwizera mu buzima bwawe. Rero impamvu Imana iducisha muri ivyo bintu vy'ibibazo ni kugira ngo ishobore kudevelopa ukwizera kwacu, ni kugira ufite ikwereke infirmite yawe, ikwereke ukudashobora kwawe, ikwereke ko ariyo yonyene ishoboye kugucisha muri ico kibazo, kandi ukayihanga amaso kugira ngo ushobore kukivamo. Igihe cyose uri kuraca mu bibazo bitandukanye, Imana ibishaka kuganya attention yawe. Impamvu abantu bateba mu bibazo bitandukanye, impamvu abantu bateba mu nzira igoye, nuko amaso yabo aguma kuri bo, ntaje ku Mana. Murazi impamvu Abisirayeli batashoboye gushika mu gihugu c'isezerano? Murazi impamvu Abisirayeli batashoboye guca mu nzira ya hafi, Imana kabacisha mu bugaragu bakamara imyaka 40. Iyo myaka 40 umwaka umwe ukamara ukabasembolize pa umunsi umwe. Normalement bagiye kumara kahanju, ariko ibahereza imyaka 40. Kubera iki? Ukutizera gusa. Sinzi ko muri ko muratahura ukutizera hano ibintu gushobora gukora mu buzima bwawe. No, igihe cyose bagira ingorane ntibashira umutima wabo ku Mana, ariko bihutira kwidogera Mose. Iyo niyo mpamvu Imana yabacishije mu bugaragwa kugira ngo ishobore kubigisha yuko Mose siwe nyishu yabo, ni Imana iyo niyo nyishu yabo. Ibibazo uri kuracamwo Imana niryoherewe yuko ubabazwa, ariko Imana irashaka yuko amaso y'umutima wawe aja kuri yo. Imana irashaka kukwigisha nka Aburahamu yashoboye gura n'abami 4 bavuye ejeje kubarokora. Hama baramubwira ngo reka tuguhereze aya maprezida, reka tuguhereze izi ngabire nk'uko wadufashije. Aburahamu avuga ijambo rikomeye cyane, aravuga ati ntishobora kwemera ayo maprezida yanjye, ntishobora kwemera izo ngabire zanyu, kugira ngo ntimuzovuge ngo mwaratungishije Aburahamu. Hari umuntu atungisha Aburahamu, izina ryiwe ni El Shaddai.
uwo niwe yankuye mu rugo rwa Mutama, uwo niwe yankuye mu gihugu canje, uwo niwe yankuye hariya inyuma ngo anjana mu gihugu ntazi, igihugu c'isezerano. Umutima wanje, amaso y'umutima wanje niwe misi yose yamaraba, niwe azontungisha, niwe azonshikana, niwe azonzigama, niwe azokora vyose yageneye ubuzima bwanje. Histoire y'ubuzima bwanje ni mu kiganza ciwe. Haleluya. Ngiyo rezo ya mbere ishobora gutuma Imana igutebeje mu kintu kanaka kimeze nk'ikigoye, ni kugira ngo ishobore kubaka ukwizera kwawe. Kubera iki? Kubera muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 4 bavuga ngo ukwizera kwawe niyo ntsinzi ufise hano ku isi. Urugezo ufise mu kwizera nibwo rugezo intsinzi uzogenda urabona mu buzima bwawe izogaragariramo. Hari ibintu Imana ibishaka ko wihanganira, hari ibintu Imana ibishaka yuko ucamwo kugira ngo ishobore kubaka ukwizera kwawe, kugira ngo ishobore kugaburira ukwizera kwawe, kuko plus ukwizera kwawe kwaguka plus intsinzi yawe iba niniya muri buno bugengo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turi kumwe, turiko turatahurana. Ubwo niko rugezo rwa mbere. Kubera umwanya reka nihute cyane. Icya kabiri, icyizere ku Mana. Iki kintu kirakomeye cyane. Haleluya. Ibi ni Imana igucishamwo, ibiri kwirarondera ubwizigirwa bwawe kuri yo. Ibi ni Imana igucishamwo, ibiri kwirashaka kugaragaza canke kuraba neza yuko muri babiri mwenyene, nta consultation y'undi muntu, nta kindi kintu ufise akote, nta yindi plan B ufise. Plan yawe yonyene ufise ni Imana. Imana ibiri kurashaka kukwegereza hafi y'umutima wayo. Imana ibiri kurashaka kukwereka yuko niyo yonyene vyose bivako. Umaze gushobora kubirengana ivyo bintu, umaze gushobora kubitraversa nka Yobu, ijambo ry'Imana muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 10 bo utwereke. Ndabereka igikorwa ukwizera kwacu gushobora gukora, n'igikorwa icyizere ku Mana bishobora kugaragaza mu buzima bwacu. Ni wamuzitiriye uruzitiro rumukikije, bona inzu yiwe n'ivyo atunze vyose, wahezaga igikorwa c'amaboko yiwe, kandi itunga ryiwe ryagwiriye mu gihugu. Imbere yuko rino jambo rivugwa, baratwereka Yobu mu mirongo iri imbere uko ngo yamashikanira uhoraho ibimazi by'ubuzima bwiwe, vy'abana biwe, vy'umuryango wiwe. Kubwo kwizera yarafise ku Mana. Hari ibikorwa, ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kudafise ibikorwa kuba gupfuye. Kubera step ya mbere yari yamaze kuyuzuza, hari ikintu Imana yari yakoze ku buzima bwiwe. Iyo niyo step ya mbere, yari yamaze gushiraho uruzitiro Satani atashobora kwegera. Ukwizera kwawe hariho bouclier iza ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bivanye n'ukuntu duga mu kwizera, hari uruzitiro rw'Imana ruza ku buzima bwawe, ata muntu n'umwe ashobora kuza yizanye uko nyene ngo agire icyo akora ku buzima bwawe. Hari abantu batavogerwa mu buzima bwabo kubera ukwizera bafise mu Mana, kubera imibabaro baciyemwo. Paulo avuga ngo niyagira umuntu asubira kungora kuko ndafise inkovu z'umwami wanje. Hari inkovu zigaragaza ukwizera ufitiye Imana mu buzima bwawe. Izo nkovu niyo gura nicyo cyubahiro ufise mu isi imwe, abademoni baraba bagatinya. Haleluya. No, ijambo ry'Imana riratwigisha neza bene data, ishengero ritegerezwa guca muri ico gihe kugira ngo dushobore kugira inkovu za Kristo. Izo nkovu nizo zishobora kugutandukanya n'isi. Isi yakuraba igahinda gashitsi. Ndabirota ivyo bintu, aho badacokora ishengero, aho izina umukizwa cyangwa umwana w'Imana rititwa uwo ari we wese, ryitwa umuntu yashoboye kugira inkovu za Kristo ku buzima bwiwe. Hari ibikorwa by'ukwizera tugendana mu buzima bwacu, niyo identite yawe mu isi imwe. Urafise identite mu isi imwe mwene data, inkovu za Kristo ku buzima bwawe. Iyo yari etape ya mbere. Etape ya kabiri, haleluya, Yobu amaze guca mu bintu bitandukanye ngo ariko ntiyacumura ku Mana. Amaze kudacumura ku Mana kubwo kuyizigira, kubwo kwemera gucishwa muri ivyo bintu, nubwo byari bigoye cyane gose. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo
yo ubwiwe yagiye kubicamo satani yananiwe avuga ijambo rikomeye ryantangaje ngo bari barakumbwiye ariko ndakwiboneye. Amaze kwizegwa n'uhoraho ivyo yarafise byose Imana ibigwiza na kabiri. Icyo Imana ikagwiza kabiri umugabane wawe. Icyizere cy'Imana ku buzima bwawe kiguhereza incuri betangabo kenshi ivyo buno bugingo byoshaka gusaba. Nico gituma Yesu yavuze ngo abazoba banyihangani, abazoba barahevye vyose, abazoba baremeye kugira izo nkovu z'umwami kuri bo. Mateka 19 kuva ku murongo wa 28 ngo abo bazoragana au centuple incuri jana byo muri ubu bugingo. Iyo ugize icyizere ku Mana hari ibintu Imana ikora bigatangarira isi, apana abana b'abantu gusa, no, isi yose. Example ya mbere Yosuwa igice cya 10 umurongo wa 12 badusomere gushika ku murongo wa 14. Ndabereka abantu bashoboye gushika kuri yo level apana yo kwizera Imana, aho Imana ishobora kubagirira icyizere, kuko icyo kibanza ni Imana ishaka yo gudushikamwo, kuko umaze ugishikamwo hari ibintu Imana itangura kugaragaza mu buzima bwawe by'icyubahiro cyayo. Aho ni ishengero ritegerezwa kuduga rigashika kugira ngo Imana ishobora kumva iri aleze iruhutse neza, uvuga ati ndabona umwana wanje Guy Alex ariko aramupresenta neza n'umuambasaderi wanje ndubahiriza ijambo ryose risohoka mu kanwa kiwe. No mwene data, ukwizera kuragoye. Kwizera mu Mana hari ibintu bishobora kuguhereza, ariko icyizere cy'Imana ku buzima bwawe niba abantu bashobora kuvuga ijambo ntirigende uko nyene. Ijambo ry'Imana ambwira ngo Samuel ijambo ryose yavuga ntajyakorokera hasi ritabaye yakompli. Uwo muntu Imana yari yamaze kumugirira icyizere. No, hari ibintu Imana idashobora kuguhereza kuko irazi neza yuko uhenze yenze ukawugira icyizere, ijambo ryose uvuze rigenda uwo bamara. Murazi haro histoire ya Yosefu dukunze gusoma. Yosefu yari mu jeune nkatwe, afise amaraso agishushe. Ari amadanse bagize ngana je mu mutwe mba numva umengo ndabishobora, ariko mu maguru nkumva umengo biriko biranka frère. Si yo phénomène sinzi umuntu ni nko kuririmba, je mba ndi convaincant nzi kuririmba sana, mugabo tirivye nkumva umengo ni ibindi bintu frère. Niyo mpamvu muri umwaka imbere yo kuhera ndafise retraite. Nabona ngira retraite y'amasengero, nzogira retraite yo kuririmba. Kubera birababaza iyo uri convaincu n'ikintu ukabona ro contraire hanze, birababaza frère. Hallelujah. Donc Yosefu yarafise ukuntu afise amaraso ashushe, agira ibintu byose ngo yishakiye. Hama Imana imwereka inzozi zikomeye cyane. Iziya nzozi Imana yamweretse, reka nababwira ikintu kimwe, hari ibintu byinshi Imana itagushikanamo kubera hariho version itarashobora kuronka mu buzima bwawe. Version ufise muri 2024 hari yindi version iri kuyarondera y'ibintu izokora muri 2025. Niwaguma muri version ya 2024 utaba updated kugira ngo ushike ugire mise à jour, mwe muyera kugirira mise à jour ushobore kuba muri version ya 2025, hari ibintu utazoshobora kubona. Ije niryo banga mwisi mwe mutarashobora gutahura. Filme yareze gukinwa ariko finalité yavyo yaro version itegerezwa kubiheza, si yo version watanguranye, hari indi version mwe muyera ko rashaka gukora. Yosefu amaze kuronka inzozi, zijya nzozi zategerezwa kuba accompli na version ya Yosefu y'imyaka 30 amaze guca muri ibyo bintu byose, ariko Yosefu navyo yarazi. Rero kubera afise amaraso ashushe ntiyashobora kumuhereza novuga guti ijya autorité afise imbere ya Farao, kuko ari gushobora kwica ibintu byinshi cyane, kuko yari afise amaraso ashushe. Rero Imana irabataka jeune agatoranije karihangana, mugabo ntikazi ibyo bikarindira imbere. Murazi ibintu Yosefu yatojwe imyaka 13 urindiriye isezerano, akaja muri prison atacu bamuhora, agakubitwa, akamu esclave, akambura impuzu zose atacu bari kwaramuhora, kubera yemeye inkovu za Kristo ku buzima bwiwe. Ivyo vyatumye ashobora kuba imfura kandi yari umwana wa 11. Ofeta umuntu yari yaratakaje kibanza c'imfura
ku bana ba Yakobo ari we Rubeni. Haleluya. Kubera yashoboye kuja ku buriri bwa se. Ico kibanza rero mu isi imwe mu cyarivaka. Mugaye Imana mu bwenge bwayo yari yaramaze kubona yuko Yosefu ategerezwa gushika. Niwe yagenewe kuba muri ico kibanza. Rero yategeza guca muri janzo ya Potifari kugira ngo Imana irabe test irabe neza ati worashobora kuryamana n'umugore wa Potifari canke ni washobora kurengana kino kibazo uzoboheje kuronga ubufura. Yosefu ntavyarazi. Yosefu muri innocence yiwe. Yosefu kuno yarafise inyote yo kubaha Imana. Yosefu umuntu yarafise principe mu buzima bwiwe. Yemera guca muri iyo mibabaro. Yemera kuba novuga gute bamugira ama injustice menshi mu buzima bwiwe. Aremera aracaho hose. Muga ntiyarazi yuko umunsi umwe Yakobo abahamagaye Israel agatangura kubahezagira azomwatura ku ijambo ry'ubufura. Ntaco yarazi. Ni nkuko nawe atanakimwuzi wicarenga muri siege muri 2024 muri October ariko ntuzi muri December icyo Imana yateguye. Havyuzi mwene data. Hallelujah. Havyuzi ariko icyo Imana ishaka nuko wemera izo nkovu za Kristo ku buzima bwawe kuko izo nkovu nizo zitumugira une version améliorée, une mise à jour y'ubuzima bwawe kugira ngo ikibanza Imana yaguteguriye gishike uri ready kugira ngo ushobore kuvyakira. Yosuwa yamaze imyaka myinshi ariko arakurikira Mose. Hatana kimwanzi mbwa yaravuze ati ujya mugabo hari Imana avuga ijya Imana ndayizigi ijya Imana sizoshobora kuyivako. Aguma inyuma ya Mose akorera Imana ya Mose. Haje inyuma yiwe aragenda imyaka n'imyaka ariko ntiyaraza umunsi umwe yuko ivyo byose amaze kubitraversa. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntihigeze haba umunsi aho Imana yumvise ijwi ry'umuntu iraryumvira. Yosuwa yahagaritse isi yose. Dusomere Yosuwa igice c'icumi wa 12 avuga ngo ku munsi Uhoraho yagabuye abamori mu maboko y'Abisirayeli, Yosuwa abarira Uhoraho maze avugira imbere y'Abisirayeli ati zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu kiyaya Ayaloni. Nuko izuba rica rirahagarara n'ukwezi kugumaho kwari kuri gushitsaho iryo hanga rimariye kwihora abansi babo. Mbega ivyo siko vyanditswe mu gitabo ca Yashari? Mbere izuba ryagumye mu ijuru hagati riteba kurenga kumara nk'umunsi wose, kandi uwo munsi nta wigeze guhwana nawo, ari muyawutanguriye canke muyawuherukiye. Aho Uhoraho yumvise gusaba k'umuntu, kuko Uhoraho ari we yagwaniye Abisirayeli. Amen. Aho Uhoraho yumvise gusaba k'umuntu ntivyari bwabeho. Kandi Yosuwa nta hamwe mbona umengo nta namwe yigeze agira amajone menshi ngaha, nta namwe yigeze avuga mu ndimi, nta namwe yigeze agira amagymnastique menshi, ariko hari kibanza Imana yari yaramujanyemo kubw'ubwizigirwa yagiye aragirana nayo. Hari kibanza Imana yaramushizemo kubw'inkuvu yemeye gutugirwa hamwe n'umukozi wayo Mose. Hari kibanza Imana yaramudugijemo aho ijambo ryiwe ryari nk'itegeko mu isi y'imhemu. Aho niho hantu maze kuhashika Imana yishimira kwitwa Imana yawe kuko irashobora gukora ibintu birengeye ubwenge bw'abana b'abantu. Umunsi umwe Mose kuko yari yamaze gushika muri urwo rugezo ngo abwira Imana ngo kugira ngo bimenyekane ko ndi umukozi wawe, kugira ngo bimenyekane ko twicarana nawe, kugira ngo bimenyekane ko muramba muri conseil yawe. Aba bantu bose bangararije isi yose yuguruke ibamire. Nta negotiation yinze kuhaba, isi yose yarugurutse irabamira. Icyizere ku Mana. Mbega ugeze kuri uruhe rugezo aho Imana ishobora kukwizera. Haleluya. Reka ndangize mvuge ku canyuma amasaha tujanye. Icyizere ku bantu. Dusomere mu byakozwe no mu gice cya 3. Senga Imana ino nyigisho ishobore kukwinjiramo cyane gose. Muraza ari ibintu dukunze kuvuga abami ba mbere igice cya 17 murongo wa mbere aho dusoma ahantu Eliya yabwiye Ahabu. Nigeze amubwira ngo n'Uhoraho yandungitse. Muraza ari ibintu kubera icyizere cy'Imana ku buzima bwawe ushobora kuvuga. Abantu bakumva umengo urishimye mugabo wowe urazi ikibanza uri kuravugiramo. Sinzi ko mwibuka inkuru ya Yohana na Petero
ngo bajya mu rusengero. Dusomere ibyakozwe no mu gice cya gatatu. Ibyakozwe mu gice cya gatatu aravuga ngo Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yamaterugwa bakamushira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza uko bukeye, kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyo abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso bona Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Murabona iyi histoire iroroshe cyane gusoma, twama twayisomye, ariko ndashaka mubone iki kintu gikomeye cyane. Petero kubera ukwizera n'inkovu yari afise za Kristo, Petero bivanye n'ukuntu yagendanye n'umwami Yesu, hari ibyo yabonesheje amaso, ariko hariho n'ibindi yashoboye kugendereramo. Hari ikibanza Imana yari yashoboye kumuduzamo, hari ikibanza bari barakoranyemo n'umwami Yesu, gushikaho ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo mfise ndakiguha. Hari igihe ushobora kuja mu kibanza kimwe aho ivy'Imana wumva ko ari ivyawe. No, Petero yarazi package afise ku buzima bwiwe. No, nivyamusavye yuko avuga mu ndimi, nivyamusavye yuko asubira kuja gusenga ngo asengere igitangaza, ariko hari ikintu yari yamaze gucakira, hari ikintu yari afise ku buzima bwiwe. Kumbura ibindi yari shobora kubisengera, ariko hari ikindi atarakeneye gusengera, hari ikindi yari afise ku buzima bwiwe. Yabwiye kijya kimuga ati icyo mfise ndakiguha. Nubona ndashobora gusengera amafeza kuko ntayo mfise, ndashobora gusengera inzabo kuko ntazo mfise, ariko kino ngiye kuguhereza sindenda kugisengera ni kibanza maze gushikamo. Hari kibanza ugera ngo mwene data, nubwo bakuzanira amaviza atake bitakunyiganiza umutima, nubwo isi yose yokoroka yomera nabi, uguma uhagaze. Haleluya. Ngwico mfise ndakiguha. Mwene data, ufise iki? Hari abantu bari kubararondera ico ufise. Kino kimuga cyari kimaze imyaka n'imyaka, isi iragowe imaze imyaka n'imyaka, iri kwirarondera ba Petero na Yohana bashoboye kuronka ikintu ku mwami Yesu. Iki kibanza cyo kwizerwa n'Imana iyo umaze kugishikamwo, Imana irakwizera ikagukoresha ibyambaye, kuko hari benshi bayikeneye ariko ntibashobora kuyibona, kuko nushobora kuyibona uyiboneshwa n'umuntu yahamagawe. Ndisire certain yuko ibice 90 n'ijana bari muri kino kibanza bazanywe kubera apotre. None bazanywe n'Imana, bazanywe na apotre, kuko barabona Imana iri muri apotre, baje barondera Imana iri muri apotre. Hari ibintu bitazoma mu buzima bwawe, kuko hari icyizere ku bantu utarashobora gushikamo. Iyo umaze gushika mu cyizere ku Mana, iyo Imana imaze kukwizera, widentifia nayo, gushika abantu bashobora kugukurikira. Paulo avuga ngo munkurikire nkuko, munyigane nkuko nigana Kristo. Mwumve neza, nigeze avuga ngo mwigane Kristo, avuga munyigane nkuko nigana Kristo. Muri ko murambona murashobora kubona Kristo ari alive, ari viva mu buzima bwanje. Hari ingorane abantu bashobora kugira iyo bambaje Imana idashobora kumanuka physiquement, ariko hari umuntu umugabo wa Yesu, hari intumwa ya Yesu ishobora kuyirepresenta no kwisi. Abantu bakagira icyizere yuko ninaja kurya mukozi w'Imana ibibazo byanje birahera. Ivyo ni vy'Imana ikora. Erega abantu batashobora kubona ama visitation surnaturelle bose, ariko bakeneye umuntu yashoboye guhura n'umwami Yesu akarungikwa n'Imana kugira ngo ibibazo byabo bishobore gukemuka. Hari abantu bakeneye yuko ushika ku Mana kugira ngo bashobore gukurikira Imana washikiriye. Yes. Muzi impamvu abantu bashobora gutonda ku bakozi b'Imana umunsi wose, nuko bamaze kubona Imana iri muri bo, barashobora kuyibona, barashobora kuyikorako. Ngo Imana ni mwe, muri cyo gituma ikeneye uwo mubiri wawe kugira ngo ishobore kwimaterializa.
bakurikira imana wizeye kugira ngo nabo ishobora kubagirira ubuntu bwo kubihishurira. Icyambere gitegerezwa gukorwa ni imana wizeye. Haleluya. Turangiza dusome mu byakozwe no mu gice cya 10. Ibyakozwe no mu gice cya 10 umurongo wa 44 gushika kuri 45. Tubone undi muntu bari bagiriye icizera abantu kugira ngo bashobore kubona imana yiwe iri kwirabakorera. Ibyakozwe n'intumwa igice c'10 umurongo wa 44 aravuga ngo Petero akivuga ayo majambo mpemu yera aramanuka aja kubari ko barumva iryo jambo bose. Abizeye mu bakebwe barumigwa abazananye na Petero uko bangana kuko n'abanyamahanga nabo basutswe kw'ingabire ariyo mpemu yera. Aba bantu nibaronse mpemu yera kuko basenze cyane. Abantu nibaronse mpemu yera kuko bazimana. Abantu baronse mpemu yera kuko bashize icizere cyabo kuri Petero, kandi Petero nawe yaramaze kwizegwa n'umwami Yesu. Ngo akivuga ayo majambo ngo mpemu yera aramanuka aja kuba ariko barumva iryo jambo bose. Reka ndabibutsa aba bantu buzuye mpemu yera bari abanyamahanga ntibari abayuda. Mwini mvugo ryari rya mbere vyumvikanye uko abanyamahanga bashobora kuronka mpemu yera. Vyagenze gute? Hari umuntu yari amaze kuronka icizere. Iyi Imana imaze kukugirira icizere iguhereza abantu bakakugirira icizere. Kuko irazi neza kudashobora kwideseva. Hari urugezo rw'ubushobozi, hari urugezo rw'ibitangaza n'utwumiza udashobora kugeramo nk'umwana w'Imana mu gihe Imana itarakwizera, kuko izi neza ko hari amagafu ushobora gukora. Ariko iyo umaze gushika kuri urwo rugezo aho wemeye ingufu za Kristo ukaduga muri urundi rugezo aho Imana ikwizera, iragutanga kugira ngo abantu biciye muri wewe bashobore kuyibona. Mwene data ugeze ku ruhe rugezo uno munsi? Umwe wese muri kino kibanza hariho urugezo Imana ikiramuhamagariramo, hariho version Imana ikirashaka gukora mu buzima bwacu. Niyo mpamvu duca mu byo ducamo byose, atari uko Imana itadukunda, ariko irazi filme yacu, irazi ubuzima bwacu kuva ku itanguro gushika ku iherezo, irazi ivyo iriko iragucishamwe nayo ishaka kugushikana. Hari indi level hari indi level aho udasubira kwidogera ivy'ubu bugingo, ariko wumva amakuru y'ijuru, wumva amakuru y'umwami wawe, uganira n'ijuru 24 heures sur 24. Mbega ugeze ku ruhe rugezo? Murazi impamvu nafashe uyu mwanya wose nubwo ntarangije, ariko bike mwashoboye kumva. Nafashe uyu mwanya wose kugira ngo nshobore kuvuga icyo mpemu yera yanyigishije yampaye ku bwanyu, kuko nk'uko umwongereza yigeze kuvuga ngo the purpose of Sunday is Monday. Igihe cyose wumvise ijambo ry'Imana genda uri pratique. Iba yiyatanda, iba yiteze yuko umunsi ukurikira ubona ivyamwa vy'iryo jambo yateye mu buzima bwawe. Sura kandi umbwirire mugenzi wawe ati filme yawe yarahejeje guhera. Reka tuvyaguruke dusenga Imana. Filme yawe yarahejeje gukinwa. Mwami Yesu, ico muno munsi mwene data ukagira aho ushitse, ukemerera umwami Yesu akagucisha hagomba, kuko hari ivyo ariko arashaka kubaka muri wewe. Ivyo gutegurira n'ivy'icyubahiro, nibirenze ivy'ubwenge bwawe ushobora gutahura, nibirenze ibyo ushobora kwiyumvira mu bwenge bwawe. Ariko irashaka mpemu yera arashaka kugira mise à jour y'ubuzima bwawe, arashaka kugira mise à jour y'impemu yawe, arashaka kugira mise à jour y'umutima wawe, kugira ngo niwashobora gushika muri ivyo vyasezeranywe ku buzima bwawe ntutirimuke, ntuyikoze isoni, ariko uyiheshe icubahiro, ikwizere maze ikwizeza abantu. Ndashaka kugira ino sengesho muri kano ka minota umunota umwe gusa.
ubwira umwami Yesu ati ngenza uko ushaka, orosha umutima wanje kugira ngo nemere aho njana. Reka badufashe kuririmba umunota umwe gusa, ijya ndirimba ivuga ngo ntwara kure. Ndashaka iyo ndirimbo gusa ikangurira umutima wawe, wumve ko hari ikindi kibanza, hari ikindi kibanza Imana ishaka kukujanamo, hari indi version Imana ishaka gukora muri wewe, hari undi mutima Imana ishaka kugutransfera muri kano kanya nyene, hari ikindi kintu mwe irashaka kutahana. Ndizera neza ko ari cyo wize, ariko Imana irashaka kubishimangira cyane muri wewe. Arebro santa ya baba usharada gasegere brasonto koboro de valasia derebo chandra bosikata ya. Reka wisengere mwene data umunota umwe gusa, reka wisengere ubwira umwami Yesu ati ntwara kure, orosha umutima wanje ntwara ushaka. Gira iryo sengesho mwene data, gira iryo sengesho muri uwo munota gusa, umunota umwe gusa, umunota umwe gusa, umunota umwe gusa. Imana ntibisaba eternite nyinshi kugira ngo ishobore gukora icyo yagabiye gukora mu buzima bwawe. Mu kanya isase gusa, mu masegonda makeya, Imana irashobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana irashobora korosha umutima wawe kugira ngo mutangure kugendana nayo, utangure kubona ibyo amaso yawe atarabona, utangure kumva ibyo amatwi yawe atarumva, utangure kwakira ibyo umutima wawe ibitari bwashika ibwina mu mutima wawe. Male sofrada ya bosharaba. Oh, yes, yes.